Abateze amatwi mwese ndabaramukije, kaze mu kiganiro ivyo nabageze vyose. Igihe Yesu yasezera abigishwa biwe yabahaye icagezo ngo bagende bahindura amahanga yose abigishwa, ababatize, baheze babigishe kwitondera ivyo yabageze vyose. Muri iki kiganiro mutegurirwa mukongera mugashikizwa na jewe Yohani Niyondiko, biciye kuri radio Ivyizigiro no ku zindi mbuga zikoresha ubuhinga bwa none. Turigira hamwe kimwe kimwe mu byo Yesu agomba ko tumenya, hanyuma ngo tubigendere bitume dukomeza urugendo rwacu rwo gusa nawe buri munsi. Kaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Yesu ahabwa icubahiro cyane. Uyu munsi turavuga ku ijambo ry'ivyizigiro. Turasoma mu ijambo ry'Imana mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yeremiya 33, duhere ku murongo wa 14 tugeze ku murongo wa 16. Haravuga ngo, iminsi izoza nije Uhoraho mbivuze, nzoshitsa rya jambo ryiza navuze ku nzu ya Isirayeli no ku nzu ya Yuda. Muri iyo minsi no muri ico gihe nzoshamikisha kuri Dawidi uwitwa Shami w'umugororotsi, azoca iziroranye n'izigororotse mu gihugu. Muri iyo minsi abayuda bazokira, Yerusalemu hazoba amahoro, kandi niryo zina hazokwitwa Uhoraho niwe kugororoka kwacu. Mana ishimwe. Aya n'amajambo yavugishijwe Yeremiya. Imana yavuze iciye mu kanwa ka Yeremiya. Hari mu myaka y'amajana 587 imbere yuko Yesu Kristo avuka. Hanyuma ijambo ry'Uhoraho rimuza ko mu gihe Abisirayeli, abayuda bari bugarijwe n'umwami w'i Babuloni Nebukadineza. Ibice birimwo ikidusomye Yeremiya 30-33 ni bice bivugwa mu majambo akomeye cyane, anateye ubwoba kabisa, aremereye cyane, yicavutu, avuga ibigiye kuba biteye ubwoba. Harafashwe, muragiye, mugiye nk'inyagano. Ariko kandi harimwo amajambo aryoshe cyane, amajambo y'ivyizigira, amajambo atera abayumva kugira bati yamara hazobaho ikindi gihe. Mwumve, aha bari bugarijwe, bari mu gihe kibi kibabaje, bari mu gatengo, bari batabona iyo baja, iburyo, ibumoso, imbere, inyuma, nta na hamwe naho gusohokera. Umwami abarusha inkomezi yari yabateye, kandi n'umuvugishwa n'Imana aravuga ati ntimukira, murapfa. Ariko haza amajambo y'ihumure akomeye cyane, Imana irabahumuriza. Ahangeze ahandi yumvira, iyo dushitse ahantu mu ngorane, iyo ushitse mu vyago, iyo ushitse mu ntambara, ukaraba nta wuntabara, uwo ntabaye kumbe niwe yabaye umwansi wanje, none ntabagwa nande. Turiheba, tukareka Imana, tugatuka Imana, tukavuga ngo Imana ntayiriho, Imana yampevye. Ariko aya majambo y'Imana uyu munsi ayakubwira ngo gumana ivyizigiro, Imana ntiguta, Imana ntikureka. N'abanyavyaha irabakunda, ahubwo mbere ivuga ngo simpimbagwa no kumunyavyaha apfa. Imana idufashe cyane. Mbega wowe wifata gute ushitse mu bigoye, ushitse mu magogwa? Wumva gute? Utuka Imana, uyivako, uvuga uti ndivyo nizeye sivyo ndigiriye hariya anye kwa Rumenyi. Guma ku mavi, gumusenga, ntuhebe, guma imbere y'Imana, guma wizeye Imana. Nivyo bibazo rero n'amagogwa nabo barimwo, kandi byari bigoye, ariko Imana irabaremesha. Ibi bice rero twavuze uko ari 4 birimwo amajambo atanga ivyizigiro hagati mu bikomeye. Imana yamara umwizigirwa bagenzi banje, inshuti zanje, Imana yamara umwizigirwa ntiguta, yarasezeranye, kandi ico yasezeranye iragishitsa. Ni Imana idasanzwe, ni Imana idahinduka ku masezerano. Yerusalemu hari hugarijwe, vyari bikomeye, bari bagiye kubura ibintu bidasanzwe bari bafise, bari bagiye kubura umwami, urusengero rwabo, independence. Umva, kubura urusengero, ibi bintu vyavuga ngo
ntituzosubira gutanga ibimazi ntituzosubira gusaba imbabazi Imana, kuko urusengero niho batangira ibimazi bagaharirwa ivyaha, niho bashimira Imana. urumva kumva ko rugomba rugende bumva bwari ubuzima bwabo bugiye, ariko naha bari bageze, kandi ijambo ry'Imana ryari ryavuze riti biraba nta gisivya. Ariko aho nyene hacajamo akandi kajwi gati yamara Imana ishimwe rwose. Ndashaka ko tumenya iki kintu, bagira batwagwe nk'inyagano, ariko ntabwo ryari rya mbere. Hari harabayeho ikinyago ca mbere arico Daniyeli na bagenzi be bagiyemwo, kuko ico c'ubwa mbere coco cagiyemwo abantu b'abadignitaire, abamenyekana, abategetsi, abo hejuru n'abana b'ibwami. Ba Daniyeli rero n'abashadoka n'abameshaki n'abedenego bari abana b'ibwami, bagiye mu wa mbere. Hari habaye n'ikindi kinyago, ikiro cari ca gatatu kigomba kibabeko. Muravyumva, Imana yari yabiretse ko biba kubera iki? Bari baragararije Imana. Nuko rero Imana mu rukundo rwayo irababwira iti hazobaho ikindi gihe. Reka tubirabe gatoya. Imana irababwira iti ababagize inyagano nabo bazonyagwa. Nshuti zanje, hari ubwo ubona ko wugarije ukabona uti oh man, ariko ndakubwire Imana burya irishura, kandi uko yishura uje uyireka, wirinde ntiwipfurize ikiba umuntu. Ariko Imana irabibona, Imana yo irabizi, irazi ingene izokugenzereza, irazi ingene izogushumbusha, irazi ingene izobikora. Nimba izohanuriye yakugiriye nabi, nimba ivyo yakwivye bizoyonga akaba uryo bigiye, ingene Imana izobikora, wewe guma mu masezerano, guma wizeye Imana gusa. Imana irababwira ngo barya babanyaze nabo bazonyagwa. Nabo nyene umunsi uzoza, nabo nyene bibagendere uko babagiriye, nabo bizobagendera uko nyene. Hanyuma hano Imana irababwira ngo hazogera igihe abantu banje bagaruke, ngo amatungo azosubira kugwa no kugurishwa. Aha Imana yabwiye Yeremiya umuvugishwa nayo iti genda ugura itongo, hanyuma usinye vyose, mwandikiraniye amakontra vyose, amasezerano dasha, amasezerano yo kugura no kugurisha, hanyuma vyose, hanyuma ucuza nkwereke. Aca bitanga ko ikimenyetso ati ibi inye nukubereka yuko hazogera ikindi gihe hagasubira hakaba kugura no kugurisha. La viva redevenir normal, ubuzima buzusubira ku buzima busanzwe muri iki gihugu iwacu. Yemwe naho mugiye, naho tuguma tugende, naho mugiye nk'inyagano, ntibizogumuko, hari ikindi gihe. Handi Imana iranababwira ngo nzobazanira gukira no kuvugwa, kandi nzobavura, nzobahishurira amahoro ubona ukuri vyisinzi. Imana irabasezeranira naho vyari bikomeye bugarijwe. Imana irabwira iti nzobahishurira amahoro ubona ukuri vyisinzi. Hari irindi sezerano rero rirengeye yandi yose. Imana yababwiye iti muzosubira kuba abantu banje nzobigarukana ko jewe ubwanje nyene. Handi Imana irababwira ngo iyi minsi igirize nije waraho mbivuze, ngo nzosezerana isezerano rishasha n'umuryango wa Isirayeli n'umuryango wa Yuda. Isezerano Imana yo yivugiye, irirahiye ti jewe nyene nzobigarukanako, nzosezerana isezerano nabo. Imana nihabwe icubahiro cane. Iyi mirongo rero ya twasomye muri gice ca 33 14 kugeza kuri 16 yerekana ingene ubwoko bw'Imana bwari busezeraniwe kuzosubira kugarukanwa, bukavanwa mu buja, bukavanwa mu kinyago. Ariko rero kandi Imana ikavyerekana yuko ritari rigiye kuzoba isezerano risanzwe. Ngo Imana yavuze iti nzoshiraho isezerano rirengeye rimwe rya mbere. Imana isezeranye ko hazoba isezerano rishasha. Bibiliya iratwereka neza ko Imana yariko iravuga ko hazoza Mesiya, umukiza, ko azoza. Twasomye ngo azokwitwa Shami, avuye mu muryango wa Yuda, umunago wo mu muryango wa Yuda. Hano turabona ngo ni intambwe mu muryango wa Yuda. Ubu yaragiye kuzoza avuye mu nzu
mu muryango kwa Dawidi. Ariko kandi nkuko twavuze ntabwo yaragiye kuzoba umuntu asanzwe, yaragiye kuzoba ubukombina ubwami n'ubuherezi n'ubuvugishwa, akaba umwami w'igitangaza, umuherezi w'igitangaza, umuvugishwa n'Imana w'igitangaza, umwe ayoborera abantu ku Mana, abantu bamubonye bakamwizera, babizeye Imana. Ubwiwe yavuze ngo, Yesu Kristo yavuze ngo uwumbonye abonye nde? Data. Imana nidufashe cyane. Aya majambo ya Yeremiya ari amajambo y'ivyizigiro, atera ivyizigiro mu buryo budasanzwe. Ariko rero ishire mu kibanza cabo nawe murugarijwe hose, mu kuva umuntu avuga muzogaruka no ngaha, ndatinya ko atari benshi bavyumvise, ndatinya ko atari benshi bavyizeye. Uyu munsi rero turi mu gihe cy'imbere ya Noeli, umunsi mukuru ishengero muri histoire yaryo cyangwa mu mateka yaryo ryashizeho ngo haze habe kwibuka ukuvuka kwa Yesu Kristo. Iki gihe cy'imbere ya Noeli rero ni nkaho turi mu gihe cyo kurindira, turindiye iki? Gucungurwa. Ariko rero muyibuke, ubu turibuka gusa, byarabaye, Yesu Kristo yaraje. Bivuga ngo amajambo Yeremiya yavugishijwe kiriya gihe yarashitse, byarabaye, Yesu Kristo yaravutse. Ariya majambo rero yari amasezerano ariko ari ku ma etape atandukanye. Hari ubwa mbere ko Abisirayeli bazogarukanwa bakaza bagasubira, bene abayuda bagasubira iwabo, ariko kandi harimo kuzoza kwa Mesiya. Ariko kandi harabaho ikindi kintu, kukubaho turi, Yesu Kristo yaraje, Mesiya yaravutse, Emmanuel ari muri twebwe, aba muri twebwe. Ariko ibintu biracagoranye, raba intambara, raba ingwara, raba ibigwara biteye ubwoba, raba isi yose iri mu gatengo, raba inzankano, ubwicanyi, raba ibidukikije byose, turi ahantu hagoye. Umenga none ko Yesu Kristo tuvuga ngo n'umwami wari ku ngoma, umenga ubwami bwiwe umenga nta buhari. Ariko ijambo ry'Imana ico rivuga n'ukuri, cyo ryavuze n'ukuri. Naho turi mu bikomeye byinshi, naho turi mu magogwa kandi bigashikira abagororotsi n'abanyabyaha icarimwe, reka ndababwire yuko Imana ntibesha. Ibi bivuga ngo hari amajambo atatu ngomba kuvuga. Ijambo rya mbere rivuga ngo twarakijijwe, kandi ijambo rya kabiri rikavuga ngo turiko turakizwa, ijambo rya gatatu rikavuga ngo tuzokizwa. Reka tubivugaho gatoya. Ijambo rya mbere, twarakijijwe. Yesu Kristo yaraje nkuko byari byarahanuwe kera, si Yeremiya gusa, n'abandi bahanuzi benshi bari barabihanuye. Yesu Kristo araza, ari umukiza, umwami, umuherezi adasanzwe. Bibiliya mwita umuherezi mukuru, kuko ngo yatanze ayiwe maraso rimwe gusa acungurira amahanga, kuba ab'Imana Data, abo mu isi bose, ivyaremwe byose araducungura. Ubu unye bisaba ko umuntu yizera gusa akacika umwana wiwe. Ibi rero bivuga ngo twaracunguwe, twarakijijwe. Ijambo rya kabiri rikavuga ngo turiko turakizwa, turiko turezwa, turiko turatunganywa. Niko ko twaracunguwe biciye mu rupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo, ariko n'ubu turiko turacungurwa, turiko turezwa, turiko turakizwa, dutunganywa. Yesu Kristo amaze kuzuka yaciye asigarana abigishwa biwe, ivyo bazosigara barakora, babwira ati ndagiye mu ijuru, nzogaruka kubajana, mwebwe genda muhindura amahanga yose abigishwa banje, mubabatiza, abazokwizera mubatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, hanyuma mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Ndi kumwe namwe gushika ku muhero w'isi. Imana iri kumwe natwe, yewe Imana iri kumwe nawe, aho uri nyene, muri ivyo urimo nyene, Imana iri kumwe nawe. Ama Yesu yaravuze irindi jambo ngo mwisi muri n'amaroshwa menshi, ngo ariko muhumure nanesheje isi. Yesu arabireka bikaza kugira ngo atweze, abikoreshe mu kutweza no mu kudutunganya. Hani naho aratwezesha iki? Ijambo ryiwe. Yasenze abwira Data ngo ubeze mu kuri, ijambo ryawe niryo kuri. Aya majambo rero avuga ngo Yesu azogaruka, acangeza ku ijambo rya gatatu rivuga ngo tuzokizwa. Wavuga ngo uti tuzokizwa, ntiturakizwa, Yesu nkijijwe. Nyumviriza neza. Paulo mu Baroma igice c'8 aravuga amajambo adasanzwe. Aravuga ngo ivyaremwe vyose
ngo biraniha, ngo biracari mu gihe cyo kuniha, ngo vyiteze gucungurwa. Mu murongo wa 23 agaca avuga ngo ati natwe nyene abafise umushuzo wa mpwemu turaniha mu mitima yacu twizeye gucika abana b'Imana, niko gucungurwa kw'imibiri yacu. Nivyo twaracunguwe, twarakijijwe, turiko turakizwa, kandi turacanira muri imibiri yacu, turaciteze hazogera ikindi gihe. Niko kuvuga ngo tuzokizwa, nico nagomvye kuvuga. Hari raba bigukike, ntiwirabe nawe uragwana ugasanga waguye mu caha, waguye mu ntege nkeya, ugomba gusenga mugabo bikanka, ugasanga turacagwara, turacagwaza, turacaniha, naho turi ariko tuzokizwa. Hari igihe kigiye kuza, carasezeranywe, Imana izoshitsa ivyo yasezeranye. Yemwe tugumana ivyizigiro, ibi vyizigiro dufise ntibitetereza haba na gatoya. Dukomeze kurorera twihanganye, igihe kizoshika Yesu agaruke, ataje kuvuka, ataje gupfa, ariko aje kugira iki? Gutwara abamwizeye, abamwemeye bose. Aravuga ati ndaza vuba, nzanye ingero ngo ngerere umuntu wese bikwiranye n'ivyo yakoze. Imana idufashe kwama twiteguye, tufise ibi vyizigiro bidatetereza. Amen. Ndabashimiye mwebwe mwese mwateze amatwi ikiganiro ivyo nabageze vyose. Twizeye ko mwafashijwe n'inyigisho y'ubu munsi. Tubifurije umugisha w'Imana mu banyu no mu byanyu. Naho ubutaha.